Kuri uyu w'Imana igenekerezo ya 2026 abamenyesha makuru b'abakatolika bakorera ibinyamakuru bitandukanye muri diocese nkuru ya Bujumbura barahimbaje yubire y'imyaka 2025 ya Ecclesia mu bijanye no kumenyesha makuru. Iyo yubire ikaba yahimbajwe ku civugo ngo nduguruye twamugina abasangira rugendo mu kwizigira ndugaye twamugina. Ibikorwa by'uwo munsi byabereye kuri Cathedrale Regina Mundi bihereye ku nyigisho zitatu zari zishimikiye ku civugo c'uwo munsi. Inyigisho ya mbere ikaba yatanzwe na Patiri David Christophe niyo muhoza wo mu gisata cyo kumenyesha amakuru ca diocese nkuru ya Bujumbura Sedikome, ikaba yarishimikiye ku kumenyesha amakuru y'umwizero. Nayo inyigisho ya kabiri ikaba yatanzwe na Patiri Desire Bireha umwibutsamana wa Radio Maria Burundi, ikaba yarishimikiye kucotuma abamenyesha amakuru bogira umwizero mu bihe vya none. Inyigisho ya gatatu yatanzwe na Gerard Furanzima ni nararibonye mu kumenyesha amakuru, aho yagarutse ku bibazo bihanze abamenyesha amakuru muri bino bihe uko ari batatu. Ico bahurije ko ngo nuko abamenyesha amakuru bogira uruhara mu gutanga inkuru zotuma abantu bagumana ukwizigira. Kabaye n'akaryo ko guhanahana ivyiyumviro ukubari ngaho. Inyuma y'inyigisho hakurikiye urugendo gweranda rwatanguriye igisabisho c'inkuka ya misa yo gukengurukira Imana yatangwe igihe c'isaha 6 irongowe na Patiri David Christophe niyo muhoza. Nayo mu nsiguro y'ibisomwa vyeranda vy'uwo munsi yatanzwe na Patiri Desire Bireha ati guha ikibanza Imana nivyo bituma abantu bogira ukwizigira. Na mbere mumvise ko turiko turahimbaza umunsi wahariwe ijambo ry'Imana. Uyu mwaka ukabushingiye ku ijambo nyene ifatanye ijambo ry'Imana n'igihe ca yubile turiko turahimbaza cyo kwizigira. Ni ijambo rigira ngo nizigiye ijambo ryawe, nizigiye ijambo ryawe, j'espère en ta parole. Ubwo burya turizigira bose ijambo ry'Imana, ariko kandi nkuko tubivuze juranye nuko turiko turahimbaza yubire y'abamenyesha makuru b'abakatolika bose, atari abakorera mu bimenyesha makuru vya Ecclesia Katolika, mugabo abakatolika bose hirya no hino mu vyo kumenyesha makuru bakoreramo, ari mu yandi maradiyo, amateleviziyo, ivyandika, ibikorera ku marezo sociaux, izibuga mpuza benshi, abakorera mu vy'ubuvugizi ubucanke buri abantu bose batanga inkuru. Umwibutsamana wa Radio Maria Burundi agahamagara abamenyesha makuru gutanga inkuru ziha ukwizigira kiremwa muntu ngo n'abari mu binyamakuru bitandukanye. Abamenyesha makuru turi mu bimenyesha makuru bitandukanye, mugabo tukumva ko twese duhamagariwe kubaka umuryango w'abantu, kubaka ubwami bw'Imana, kubaka imico myiza iri kwiradutakara, kubaka ivyo bigira inkingi zishigikira ubuzima bw'abantu, w'abantu bashobore kubandanya ubuzima bwabo bumva ko Imana iri hagati yabo. Inyuma y'inkuka ya misa hakurikiye umugigwa wo kunamira umusaraba wa Yezu mu Gacerere. Ibikorwa by'uwo munsi bikaba vyasozerewe ku gufata ifoto y'umuryango w'abamenyesha makuru Katolika muri diocese nkuru ya Bujumbura.